Inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishirahamwe TWR Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro kigufasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mukunzi uri kuratwumviriza, amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum. Shalom. Turanezerewe cyane gusubira kugushikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Uri kumwe na Pastor Jean Baptiste Nzeyimana. Mu kiganiro cy'uyu munsi no mu biganiro bitatu bizokurikira tuzosubiramwo twegeranye ivyo twize ko mu vyanditswe vyeranda urufatiro rw'ivyo twiga ko uyu munsi gwitwa ingorane y'icyaha. Reka rero tubanze tugaruke ku mushinge washizweho n'Imana, no kuvuga igice cya mbere cy'ijambo ry'Imana arico citiriwe ivyagezwe kiri mu bitabo vyanditswe n'umuhanuzi Mose. Ibuka umurongo wa mbere wo mu vyanditswe vyeranda uvuga ngo ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Muri uwo murongo twarabonye yuko Imana yariho n'imbere yuko haremwa abantu ndetse n'abamarayika. Dusomye mu gice cya mbere turabona ukuntu Imana mu minsi 6 yaremye isi n'ijuru, ibiyaga n'ibirimwo vyose. Imana yateguye isi kugira ngo niyamara kurema umuntu azoyibemwo atangorane. Nico gituma ku munsi ugira 6 Imana yavuze iti tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, aganza amafi yo mu kiyaga, ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'ivyikwega bigenda bikwega inda hasi. Nukirema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho yamuremye. Nkuko tubibona mu itanguriro ikigabane cya mbere ku murongo wa 26 n'uwa 27. Umuntu nico kiremwa gihambaye kuruta ibindi byose Imana yaremye. Imana yateguye kugirana n'abantu ubucuti bukomeye, nico gituma yashize mu mutima w'umugabo n'umugore impwemu kugira ngo bamenye Imana, ibaha umutima kugira ngo bakunde Imana, ibaha ubwenge kugira ngo bashobore kwihitiramwo kumvira Imana cyane kutayumvira. Mu gice cya kabiri turabona ko Imana yashize umuntu wa mbere Adamu mu itongo ryiza cyane rya Eden ryuzuyemo ivyamwa vyiza cyane bibereye ijisho kandi biryoshye kurya. Twarabonye kandi ukuntu Imana yaremye umugore imukuye mu igufa ryo mu rubavu rw'umugabo, igaheza ikamushikiriza uwo mugabo. Adamu yaciye amwita izina Eva. Imana yahezagiye umugabo n'umugore ibaha ivyo bakeneye byose, ariko hari ikintu Imana yabagombako. Icyo Imana yagomba kuri abo bantu yaremye mu ishusho yayo kwari uko bayikundisha ubwenge bwabo bwose, imitima yabo yose n'inkomezi zabo zose, bagaheza bakagirana nayo ubucuti bukomeye kandi bw'ibihe bitazoshira. Nico gituma Imana yashize imbere yabo akageresho ko kwerekana ibiri mu mitima yabo. Imana yahaye Adamu iri tegeko riri mu gitabo cy'itanguriro 2 ku murongo wa 16 n'uwa 17 ngo Uhoraho Imana abarira uwo muntu ati igiti cyose cyo muri iryo tongo ukijyeko uko ugomba, ariko igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi ntuzokijyeko, kuko umunsi wakiriyeko uzopfa nta kabuza. Uko niko Imana yagejeje Adamu, igomba kumwereka yuko ukutayumvira kuza n'urupfu, no kuvuga ugutandukana n'Imana ku bihe byose. Mu gice cya 3 ivyanditswe vyeranda biravuga yuko umunsi umwe Satani ariwe mu marayika yari yaragararije Imana yaje kuri Adamu na Eva mu ishusho y'inzoka iciye ubwenge, araheza abarira uwo mugore ati mbega n'ivy'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimurye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo? Umugore yishura iyo nzoka ati ivyama ku biti vyo muri iri tongo twemererwa kubirya, ariko ivyama ku giti kiri hagati mu itongo nivyo Imana yatubujije ngo ntitubijyeko cyane ngo tunabikoreko kugira ngo twoye gupfa. Iyo nzoka yishura uwo mugore iti haba n'intete ntimuzopfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwakiriyeko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana, kuvyo kumenya iciza n'ikibi. Nkuko tubibona hajya mu gitabo cy'itanguriro 3 uhereye ku murongo waho wa mbere kugera ku murongo wa 5. Mbega Imana yabwiye Adamu na Eva yuko nibajya ku giti yababujije bazoca bashikirwa n'iki? Yavuze iti bazopfa. None Satani nawe yavuze ngo iki? Yavuze ati ntimuzopfa. None Adamu na Eva bahisemwo kwizera no gukurikiza ijambo ryande, boba
bahisemwo ijambo ry'Imana canke ijambo rya Satani? Bahisemwo kumvira ijambo rya Satani, umwansi w'Imana. Inyuma yaho Imana yakoze iki? Yoba yaciye yicara iruhande ikitegereza Adamu na Eva gusa? Oya, ahubwo Imana yakoze nk'uko yari yarabagabishije kwizokora. Yaciye ibahamagara, ibacira urubanza, iravuma ivu n'isi, ica irabirukana bava muri rya tongo ryiza yari yarabaremeye. Kuri uwo munsi ubabaje cyane, Adamu na Eva barapfuye mu mpwemu. Aho niho batandukaniye n'Imana yo soko y'ubuzima. Nta kindi bari biteze atari urupfu n'igihano kitazoshira, kuko ingero y'icyaha ari igihano cy'ibihe bidashira nk'uko Imana yabivuze. By'ukuri icyaha ni icyago giteye ubwoba. Adamu n'abamukomotse ko bose batandukanye n'Imana kubera icyaha kimwe gusa. Icyaha kiri hose, kiri mu bantu bose, kandi gituma abantu binjira mu rupfu rw'ibihe bidashira. Ariko Imana ishimwe kuko hariho umuti wo kuvura abo bose banduye ingwara y'icyaha. Ku Mana yonyene yaratanze umuti wo kutwoza ibyaha mu gihe twemeye kuwufata. Ujya munsi nyene icyaha cinjira mu isi, Imana yasezeranye kuzotuma umukiza atagira icyaha azokiza bene Adamu ububasha busambura Satani n'icyaha. Kandi dusoma yuko Imana yamenyesheje k'uwo mukiza azovyagwa n'umwigeme atigeze amenya icitwa umugabo, kuko umukiza w'abanyabyaha ntiyoza ava mu ruvyaro rwa bene Adamu bandukiwe n'icyaha. Yategerezwa kuza avuye kuri mpwemu yera w'Imana. Igihe c'Imana kigeze, umuntu atunganye yaravukiye mu isi akomotse mu bubasha bwa mpwemu w'Imana, avyagwa n'umwigeme atari bwigera amenya icitwa umugabo. Izina ry'uwo mugororotsi ni Yesu, risobanurwa ngo Imana irakiza. Ego, Yesu Kristo niwe mukiza atunganye, ari we Imana yasezeranye kuzorungika mu gihe gikwiye. Niwe mukiza wenyene. Reka twongere dusubiremwo turabe ivyabaye umunsi icyaha cyaje mu isi. Womenya icyo Adamu na Eva bakoze bamaze kurya ku giti c'ubumenyi bw'iciza n'ikibi. Bafatanirije hamwe kwambara amababi y'igiti, bayambarira mu rukenyerero kugira ngo bagerageze guhisha ubwambure bwabo, kuko bataracumura bagenda bari gusa, ariko ntivyabatera isoni. Mbega Imana yaremeye iyo myambaro birondereye? Oya namba. Ni kubera iki Imana itemeye ijya myambaro? Yagomba kubereka ko ataca umuntu yoshobora gukora ngo gihishe ubwambure bwiwe imbere yayo. Ariko rero hari icyo Imana yakoreye Adamu na Eva. Twarabonye ukuntu Imana yafashe ibikoko bitagira agahonzi, ikavyica, ikabikura ku rusato, ikabaronkera impuzu, ikabapfuka. Gutyo Imana yigishije Adamu na Eva yuko ingero y'icyaha ari urupfu. Imana rero yerekanye akarorero ko gutanga ibikoko kw'ibimazi. Ariko kandi si ivyo gusa, yategetse Adamu na Eva n'uruvyaro rwabo ko bazohora batanga ibimazi by'ibikoko kugira ngo ibyaha bitwikirwe kugeza igihe Imana izotuma umucunguzi. Gutyo rero Imana yareretse Adamu na Eva yuko atayindi nzira y'agakiza iriho atari ugutanga ikimazi kitagira agasembwa. Inzira yo gutungana yashizweho n'Imana ivuga yuko umuntu atanga igitungano kitagira agasembwa ngo kibe ikimazi cyo gutwikira ibyaha. Ibyo byose vyari integuza y'umukiza atagira agasembwa, yategerezwa kuzoza akemera gutanga amaraso yiwe abambwe ku musaraba kugira ngo ariho umwenda w'ibyaha bya bene Adamu. Biciye kuri ivyo bimazi vy'ibikoko, Imana yarerekanye ukuntu Yesu Mesiya azoza agapfa atanzwe ko ikimazi kitagira agasembwa cyo gukuraho ibyaha by'abanyabyaha. Gutyo Imana yarerekanye yuko ari Imana itunganye. Turasoma mu cete Paulo yandikiye Abaroma 3 ku murongo wa 26 ngo kugira ngo yerekane ukugororoka kwayo muri iki gihe, ngo ibe iyigororoka n'iyitsindanishiriza uwizeye Yesu. Mu kigabane gikurikira twarabonye yuko Abeli yahereje Imana ikimazi cy'umwagazi utagira agasembwa cyo gutwikira icyaha nk'uko Imana yabitegetse. Kayini nawe yagerageje kwegera Imana aciye mu twigoro twiwe ubwiwe, azanye ibimazi by'ivyo yimbuye mu isi yavumwe. Niho ivyanditswe vyeranda bivuga ngo Uhoraho ashima Abeli n'ishikanwa ryiwe, ariko ntiyashima Kayini n'ishikanwa
ryiwe nk'uko tubibona mu gitabo cy'itanguriro mu kigabane cya 4 ku murongo waho wa 4 n'uwa 5. Kubera iki Imana itemeye ikimazi cya Kayini? Nk'uko twabibonye, inzira y'ugutungana yashyizweho n'Imana ivuga yuko hatabaye gusesa amaraso hatabaho guharigwa ibyaha. Turabibona hariya mu cyete cyandikiwe Abaheburayo 9 ku murongo wa 22. Ariko Kayini ntiyashyize umutima ku buryo bwashinzwe n'Imana bwo gutanga ikimazi. Kayini yigira nk'uwemera Imana, ariko ibikorwa byiwe byavuguruza uko kwemera. Ntiyatanze ikimazi cy'amaraso nk'uko Imana yabitegeka. Nicyo cyatumye Imana yanka Kayini n'ikimazi ciwe. Ariko Imana yemeye ikimazi cya Abeli, we yizeye icyo Imana yavuze akayihereza ikimazi cy'amaraso y'umwagazi. Abeli n'akarorero k'abantu Imana iharura ko ukugororoka kubera ko bizera Yesu Mesiya yashesha amaraso yiwe ku musaraba kubw'ibyaha byacu. Kayini nawe n'akarorero k'abantu bagerageza kuba abagororotsi imbere y'Imana baciye ku twigoro twabo ubwabo, bakanka kwakira ikimazi cy'umucunguzi yavuye mu ijuru atumwe n'Imana. Uyu munsi hari izo nzira zibiri gusa, inzira ya Abeli n'inzira ya Kayini. Mbega wewe uriko urakurikira inzira yihe? Woba waremeye gukurikira inzira ya Abeli, no kuvuga inzira yo gutungana ishingiye ku kimazi cya Mesi yatagira gatosi yatumwe n'Imana, cyanye uracyari mu nzira ya Kayini y'ubugarariji ifatiye ku bikorwa by'umuntu no ku migenzo y'idini. Inshuti wumva kino kiganiro, umenye ko Imana itunganye kandi itihanganira icyaha. Nta kuntu Imana yari kubwira Adamu na Eva, Kayini na Abeli n'abandi bose babakomotse ko iti ndazi ko mwakoze ibyaha, ariko ntacyo, nta ngorane nini, sinzoguma nibuka ko mwacumuye. Mbega Imana yari gupfa guharira ibyaha uko nyene? Haba namba. Mbega Imana igize uko, byari gushoboka gute ko abanyabyaha bamenya ukwera kwayo? Imana ni Imana igororoka, itareka guhana icyaha, kandi igihano cy'icyaha n'urupfu. Nicyo gituma umucunguzi yategerezwa gupfa kubw'ibyaha byacu. Igihe yapfira ku musaraba, yishyize ko igihano cy'ibyaha byanjye n'ibyawe. Umviriza ibyanditswe mu isezerano rishya ku byerekeye inzira yo gutungana yashyizweho n'Imana. Ibyanditswe byeranda biravuga ngo, none rero ko bimeze bityo, nk'uko icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'icyaha, niko urupfu rushyika ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Turabibona mu cyete Pawulo yandikiye Abaroma hajya mu kigabane cya 5 ku murongo wa 12. Kuko atatandukaniro, bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, batsindanishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu, uw'Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera, ayigirwa n'amaraso yiwe, kugira ngo Imana yerekane ukugororoka kwayo, kuko yirengagije ibyaha byakozwe kera kubw'imbabazi zayo, no kugira ngo yerekane ukugororoka kwayo muri iki gihe, ngo ibe iyigororoka n'iyitsindanishiriza uwizeye Yesu. Nk'uko tubibona hajya mu cyete Pawulo yandikiye Abaroma 3 uhereye ku 22 kugera ku 26. Wakoze kutwumviriza. Mu kigwa cyacu kizokurikira tuzobandanya kwakira ibyanditswe n'abahanuzi, twibukanye ingene Imana yahamagaye Aburahamu ngo abe umwe mu b'Imana izocisha ko mu kurungika umukiza mu isi. Imana iguha umugisha, igufashe gushishikara kurimbura ijambo ryayo rishobora guhingura ubugingo bwawe. Ingero y'icyaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu umwami wacu, nk'uko tubibona mu cyete Pawulo yandikiye Abaroma 6 ku murongo wa 23. Muhejeje kumviriza ikiganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 26 57. Iyo woyitelefonako mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 204 197 canke 69 499 619. Email ni twrburundi@gmail.com.